turabaramukije nshuti bakunze imisamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi buntu n'ivyizigiro n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe mu kiganiro cacu arico gwanyu indero runtu musanzwe muzi ko ikiganiro indero runtu ari kiganiro kituyagira ku kugene twotsimbataza indero runtu twisunze imico n'akaranga vy'abarundi kandi tutanasize n'inyuma n'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cyo kuri no musi rero tuza kuganira kubijanye n'akamaro k'indero runtu kugwaruka kugira ngo rushobore gushika ku masezerano y'Imana. Ni kiganiro ntaza gutamba nirorera ariko andi kumwe n'abatumire babiri mu mwanya mpava ndabakira. Mutumire wa mbere akaba ari Nduwayo Felix n'umupasteri mukozi w'Imana arangurira ubutumwa bwiwe mu ishengero ry'Urutare gibuye. Mutumire nabagira kabiri akaba ari Ningabire Lionel akaba ari ugwaruka nawe nasanzwe ari umukristo wo muri iryo shengero ry'Urutare gibuye. Abo batumire rero akaba ari bo nshanza mu kanya ndabakire kugira ngo dushobore kuganira ku kiganiro cacu aho no musi tuzakurabira hamwe ingene indero runtu yofasha ugwaruka gushika ku masezerano yago rufitaniye n'Imana. Mbega nibiki vyotuma amasezerano batashikako bivanye nuko kumbura indero runtu baba batayitwayemo neza. Mbega hari impanuro izi canke izindi ugwaruka rushobora kuronka mu bijanye no gutsimbataza indero runtu gutyo kakazoza kago ya masezerano yago n'Imana bagashaka kuyashikako. Ivyo rero ni bimwe mu vyo tuzaguca irya nino muri kino kiganiro tukaza kurabira hamwe koko nyamba indero runtu yotuma ugwaruka gwashika ku masezerano y'Imana ni yaba hari ivyo tuma iyo ndero runtu ihungabana gutyo ugwaruka nushike kuri ya masezerano y'Imana. Abatumire baraza kudufasha kumbure kutubwira nyamba vyoshoboka canke nyamba atari ivyo. Mukanye rero ntatebeje reka ce ninjira mu kiganiro nyezina kumbure ntangura nsubira mikaze bano batumire. Ego reka twongere tubaramutse tubahani ikaze. Nababwiye rero ndi kumwe n'abatumire babiri. Umutumire wa mbere akaba ari Pasiteri Nduwayo Felix nabwiye ko arangurira ibikorwa vyiwe mu ishengero ry'Urutare gibuye. Pasiteri Nduwayo Felix ndakwaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Eko kaze. Umutumire akaba kabiri n'ugwaruka Niyongabire Lionel nawe nakaba ari umukristo mu ishengero ry'Urutare gibuye. Lionel Niyongabire nawe ndakwaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ego nuko mwamaze kubona ko turi kumwe n'abatumire. Nagomba rero twinjire mu kiganiro cacu nyeze nako namaze kubakira aho nababwiye ko tuza kurabira hamwe akamaro k'indero runtu kugwaruka mu gushobora gushika ku masezerano y'Imana. Mpere ku mukozi w'Imana Pasiteri Felix. Uno munsi bavuze ati akamaro k'indero runtu mu gushika ku isezerano kugwaruka. Gwaruka rushaka kuba rufise amasezerano rushaka gushika ko mugabo ngo rukomeje iyo ndero ncanga rufite indero bigatuma ayo masezerano bashaka kuyashika. Mbega tutaratangura basi nako kamaro. Mbega indero runtu mwebwe nka mukozi w'Imana amuyumva gute? Murakoze cyane. Indero runtu uhereye kuva kera cyane gose abana hari ukuntu baregwa bakaregwa mu muryango kabigisha indero runtu. Umwana ukamubwira ati uze ukurana indero. Ni wakurana indero niho uzogira icumara mu gihugu. Niho uzogira icumara mu muryango. Umwana ukamurera abavyeyi tukarera abana tubigisha indero runtu kubaha abavyeyi kubaha Imana cyane cyane mu kumwigisha mu gukurira mu ijambo ry'Imana. Hanyuma noneho abana bize indero runtu ugasanga n'abana bakuze neza bazogira icyo bifasha muri kazoza kabo ndetse iby'Imana yabasezeraniye kwabwira ati kuva kera abana barezwe runtu Imana irabahezagira imaze kubahezagira bagashika kucyo
Imana yabateguriye. Ego. Muri make rero niyo yari indero runtu Ego. niko uyitahura. Ego. None mbega kari akahe kamaro canke n'uno munsi nyamba ariko biri n'akahe kamaro kiyo ndero runtu musanzwe tuje mu jambo ry'Imana kiyo ndero runtu no kuvuga iyo umuntu yayizigamye ari mu ishengero ry'Imana canke ari mu kibano birashobora kumutuma pastor iyo shika ku masezerano ari nk'ugwaruka akavuga ati jewe nzoshika kuri ibi nibi kubera nitwaye runtu narezwe runtu. Neza cyane gose. Ego iyo uri mu ndero runtu ukaba wararezwe runtu ugenda Imana iraguha amasezerano uzoguma ukoreramo ukuriramwo. Imana twifashishije nk'akarorero umwana yitwa Yosefu tugiye muri Bibiliya umwana yitwa Yosefu yatanguye kuronka amasezerano ari umwana mu ndoto akurira mu ayo masezerano kandi arezwe runtu. Hanyuma noneho rero akurira mu ayo masezerano kandi ayo masezerano yayabayemwo ari mu buntu bw'Imana. Hanyuma noneho rero ateramira ayo masezerano y'Imana. Iyo uri mu masezerano rero hari ibintu bishaka kuza gukura mwayo masezerano kugira ntugire gute ntuyashikemo. Ariko iyo urezwe buntu wararezwe runtu ukaba warigishijwe n'ijambo ry'Imana kuko uyu mwana Yosefu yari yarigishijwe n'umuvyeyi. Amaze kwigishwa n'umuvyeyi yari umwana w'umuhererezi akurira mu buntu bw'Imana akura azi ijambo ry'Imana none ari mu masezerano yateramira gushika naho bene wabo bamwanka kubw'amasezerano ariko kuri bwa buntu bwiwe yagumye yateramira rero noneho mpaka aragenda arakura akurira mu buntu ubwo buntu yakuriyemwo bwatumye ashika kucyo Imana yamuvuzeko. Imana yamubwiye ati wewe uzoba mukuru. Tugiye mu ijambo ry'Imana abajya bakuru we bari bavukana ari 12 hanyuma aronka amasezerano arose amasezerano bagenda ngo gutoragura hanyuma bahambiriye imiganda mu ndoto ibyo yabirose mu ndoto bahambiriye imiganda ngumwe yabajya bakuru biwe yose ngwiragwa hasi hasigara gwiwe. Hanyuma rero kubw'ubuntu arimwe aguma ateramiye iyo zondoto gushika naho akuze ariko byaratebye birashika bishitse byashitse guterera yagumye mu buntu bw'Imana yubaha abavyeyi yubaha bene wabo nubwo bene wabo bamwanka canke bakashaka kumugirira nabi we yagumanye ubuntu bw'Imana yagumye mu buntu bw'Imana muri yandero yagumye mu buntu bw'Imana agumana indero ntiyashatse kuca yigwanira ngo aje kuninyurana na bene wabo yagumanye ubuntu indero agumana ubuntu ariko ari icateramiye ari amasezerano ateramiye. Urakoze ndumva uraza kutubwira byinshi. Ndi kumwe kandi n'ugwaruka n'ingabire Lionel we nawe ugwaruka umukristo yamenye Imana umujene wewe bavuze indero runtu utahura iki wisunze kumbura ivyo bamwe mu kibano kisunga n'ivyo wiga mu ijambo ry'Imana utahura iki nawe Lionel? Mu majambo make murakoze cyane. Hama jewe indero runtu uko ndayitahura nuko ndayibona muri bagenzi banje canke mu kibano. Mu majambo make indero runtu icambere ni indero duhabwa n'abavyeyi. Umuvyeyi akakubwira ati mwana wanje ukwiye kumera uko ukwiye kubaha abantu bose ukwiye kuba umuntu aciye bugufi ukwiye kuba umuntu w'igikundiro. Rero kugira ube umuntu afise indero runtu n'umuntu avuga ati kabisa ujya muntu arafise indero ujya cambere kimwe uba ufise ubuntu uri umuntu yubaha abantu bose utaravye ngo ni mukuru canke ni mutoyi ukubaha umwana ukubaha umukuru ukaba n'umuntu yubaha Imana cane iyo uri umuntu yubaha Imana biradufasha cane kuko haba hari ibintu vyinshi uba ufise biva mu ijambo ry'Imana bituma ugira indero runtu kuko usanga ari umuntu wubaha Imana usanga nyene bitabereye kuba umuntu avuga nabi umuntu w'indero mbi muga iyo harimo amajambo y'Imana muri wewe nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako rero bica bigufasha cane kubaha abantu
hamwe n'umuntu akubona akavuga ati kabisa ujya muntu arafise indero runtu imurimwo nk'abajene ba kino gihe birabereye yuko tugira indero runtu. Yego Liyone, Pastor avuze ati iyo umuntu yagize iyo ndero runtu akaba nakijijwe biramutuma gushika ku masezerano. Yaduhaye n'akarorero aka Yosefu, mbega we nawe nk'umujene byavuze n'ivyo hari akarorero duha ku mujene iba yaragize iyo ndero runtu kumbura agashika ku masezerano haba muri Bibiliya cyangwa mu kibano wowe uzi intsinzi. Murakoze cyane hama kw'ivyo ibyo mukozi w'Imana avuze nivyo cyane gose kandi nkuko ijambo ry'Imana avuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli ngo bize bibabera akarorero. Mu bisanzwe inkuru ya Yosefu ni inkuru ikwiye kubera akarorero umujene wese ahari uno munsi, kuko iyo uri umujene ubaha Imana irashobora kuvugana nawe ikaguha amasezerano. Gusa ya masezerano iyo udafise indero runtu iri muri wewe usanga bigoranye cyane kuyashikako. Nkuko umuvuga butumwa yagiye arabivuga ku nkuru ya Yosefu, twagiye twumva ukuntu yagiye ashikirwa n'ibigeragezo bigenda bitandukanye, ibigeragezo by'ubusambanyi agenda aravyirinda. Rero iyo ufise indero runtu biba vyiza cyane gose, birakorohera gushika ku isezerano ryawe. Ego birakorohera gushika ku isezerano ryawe kuko iyo ufise amajambo y'Imana ari muri wewe ukaba ufise n'indero runtu wahawe n'abavyeyi, biratuma aho ugendera hose abantu bose bakagukunda, bakavuga ati naka abantu bakaryoherwa muri kumwe. Ugeze ahantu ukaba umuntu abanguranya, ukaba umuntu avuga amajambo y'amahoro, n'ingeso zawe bamwe bakakuraba bakavuga ati vraiment naka icoma nkamera nka naka. Iyo niyo ndero runtu rero nziza, biranagufasha cyane gushika ku masezerano wahawe n'Imana. Tugaruke kwa Pastor twisunze ibyo muhejeje kutubwira, ni gute indero runtu urwaruka goshwa kubungabunga indero runtu gutyo rugashika kuri ya masezerano ruba rufise? Urwaruka ushobora kubungabunga iyo ndero, urashobora kuyibungabunga cyane gose, bakisunga gusenga, bakisunga ijambo ry'Imana, bagasoma ijambo ry'Imana kenshi, ntibagume baja mu marigara, ntibagume baja mu bitagira umutwe ntibigira amaguru, ntibaje mu biyayura mutwe. Mu mwanya wose bakama imbere y'Imana, bakama basenga Imana, kuko Yosefu kugira aneshe bijya bintu yagumye impande y'Imana, asenga Imana. Nubwo yaja mu kigeragezo, turibuka ageze hariya kwa Potifari, madamu wa Potifari yarashatse kumugerageza, ariko avuga ati jewe sinshobora gukora icyaha nk'iki, kuko jewe mfise Imana nsenga, kandi mfise amabwirizwa y'Imana tudashobora kurenga. Rero twitwaze n'amabwirizwa y'Imana. Mu gitabo mu kuva igice 20 hari amabwirizwa y'Imana ashobora kudufasha nk'urwaruka. Hariho nk'ibwirizwa rya 6 cyane cyane urwaruka guno munsi. Ahubwo nivyo nagomba nkubaze Pastor, mbega uno munsi mwari mwagarutse kuvuga muti uno munsi Yosefu yari hanganiye ivyagomba kumubuza gushika ku masezerano. Mbega uno munsi hari ibintu urwaruka go kwihanganira bishobora kubuza ku masezerano nibihe bwogira gute? Ubwa mbere urabona muri iki gihe turimo hari iterambere byihuta cyane, hari bisamaza byihuta cyane, hari ubuhinga bwa none buhari twebwe tutabonye mu gukora kwacu, butuma busamaza urwaruka bukabakura muri ya ndero. Dufate nk'urwaruka kuno munsi hariho itumanako amatelefoni bagezweho, arusanga yacokeye mu telefone, akaraba ibitagira umutwe ntibigira amaguru, akaraba ubusambanyi bukorerwa mu isi, ibyo akabishira ku mwanya munini. Ibyo birashobora kumubuza ya masezerano, akamukura muri bwa buntu. Ariko rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ijisho niryagutsitaza urinogore urite, ariko rose kuninogora iri ukarita. Vya bindi bigira bikubuze amasezerano ucubireka, ukabireka ukabikura ku ubwenge. Nimba ari bikubira gusamaza ukabireka, nimba ari ijambo ukakurikirana ijambo ry'Imana n'amasezerano wasezeraniwe kugira ntuyavemo. Rero biriko birabuza urwaruka kugira ntibashike mu masezerano. Hariho kuryoherwa cyane, ubusambanyi bwarenze urugero,
ariko ijambo ry'Imana iyo turiko turigisha ijambo ry'Imana turababwira ati ntimugasambane. Iryo nibwirizwa ry'Imana rya 6 ririmo kuva igice 20. Rero ibibuzwa ibishaka harimo ubusambanyi harimo ubusambanyi, ntukaboregwe, ntukadandahigwe, ibyo biri mu migani, ntukadandahigwe, ibiyayura mutwe Urwaruka rukavyirinda, niho bazobona gushika kuri ya masezerano basezeraniwe n'Imana. Murakoze cyane. Ngaruke kwa Lionel iyo uno munsi aratubwira ati hari byinshi bishobora gutuma Urwaruka rudashika kuri ya masezerano. Mbega mwebwe nk'Urwaruka hari ivyo mubona vyo bituma mutoshika ku masezerano, muvyirinda gute mufatiye akarorero ku ijambo ry'Imana mwabonye mwavuze ba Yosefu? Ego birashoboka ko umuntu w'Urwaruka agira ibimugora bigatuma vyohungabanya yandera uruntu gutyo ntashike kuri ya masezerano? Ego murakoze cyane cyane nka jewe nd'Urwaruka muri no minsi ngerageje kuraba mfatiye ku majambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Umusiguzi gice ni ca 11 umurongo waho w'icenda haravuga ngo ewe wa musore we nezererwa ubusore bwawe ngo kandi umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe ngo kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo vyose, nuko kura amaganya mu mutima wawe kandi ushire ikibi kure y'umubiri wawe kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Ego cyane cyane rero ndabiye nko muri no minsi tugezemo nk'abajene ku kintu kijanye n'indero runtu, twisunze ibintu vy'amaterambere ariko araza ku bwinshi, benshi baribagirwa bakibagira umugambi w'Imana icimana bashakako. Ugasanga nk'umujene nk'akarorero abajene ugasanga akazi kabo nukwiriga mu bintu bidafise ikimazi ku matelefone mu nkundo hataragera, bigatuma indero runtu itituka. Rero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izoshira ibikorwa vyose wakoze mu rubanza. Rero jewe nk'uko ndavyumva nk'umujene yarakwiye kuba umuntu avuga ati hariho icimana ingombako, akamenya ati muri kino gihe ndimwo Imana izonshira mu rubanza rw'ibintu ndimwo ndakora. Dukwiye kuba abantu bakora ibikorwa vyiza, dukwiye kuba abantu bita cyane cyane ku buzima, ku kazi, kuko iyo umuntu atari karakora akazi ngo arondere kazoza nivyo bituma aja mu ngeso mbi, bigatuma umuntu aja mu bintu vyo kwiba, bigatuma umuntu aja mu vyiyumviro bibi. Rero nk'umujene nk'abajene cyane cyane tuba dugifise nk'amaraso ashushe, twari dukwiye cyane cyane gushira umutima ku bikorwa no gushira umutima ku majambo y'Imana. Bisanzwe remeje yuko hariho ibintu bishobora guhungabanya indero runtu, bigatuma kumbure mudashika kuri amasezerano wabivuze ivyo by'ubusambanyi by'akaboregwe. Ugasanga rero umuntu ntakigira yandero gutyo agendeye mu bimushira kure y'Imana, gutyo ugasanga n'ivyo Imana yo musezeraniye iyo baye nk'umuntu akomeye, iyo baye umuntu w'icubahiro mu gihugu arabitakaje kubera vya bintu bibi yagenderamo. Ego murakoze cyane cyane benshi bakunda guhura n'ingaruka mbi z'abagenzi babi. Abajene barashobora kuba bafise nk'abagenzi, ugasanga abo bagenzi nta bintu bizima bavuga, ugasanga yari umuntu akijijwe afise ico yavuganye n'Imana, gusa bivanye n'abagenzi afise ugasanga aravuye mu masezerano. Indero runtu yari umuntu yemegwa n'abantu, urabo kavuga ati naka n'umuntu muzima, gusa bivanye n'abagenzi agendana nabo indero runtu ikamuvamwo, bivanye kumbure n'ivyo yihereza nk'aba inzoga. Ugasanga nk'umujene araburirwa agenda mw'ibarabara yambaye ubusa avuga amajambo atabereye, ugasanga indero runtu yayitaye. Hariho n'abajene banwa urumogi, ugasanga banwa ibiyayura mutwe, ugasanga indero runtu yayitakaje, amasezerano yayatakaje, ugasanga n'umuntu adafise gahunda. Kumbure ndaza kukugarukako. Reka twibutse abariko baradukurikira ko turi mu kiganiro indero runtu, ikiganiro gisanzwe kiyagira abakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ingene twobungabunga
kubungabunga indero runtu na cyane cyane twishimikije imico n'imigenzo vy'abarundi eka mbere n'ijambo ry'Imana tutarisize inyuma. No musi rero tukaba turiko tuganira ku kugene indero runtu iyo urwaruka ruyizigamye vyo rufasha gushika kwisezerano ry'Imana cyangwa ku masezerano y'Imana, aho mwabonye ko ndi kumwe n'abatumire babiri Nduwayo Felix Mungere umupasiteri wo mu ishengero ry'urutare ry'ibuye asanzwe arangurira ibikorwa mu ishengero ry'urutare ry'ibuye, ndi kumwe kandi na Ningabire Lionel urwaruka nagone rusanzwe rukorera ibikorwa vyago aho mu ishengero ry'urutare ry'ibuye, bakaba bamaze kutuganira ku bitari bike. Rero tugaruke mu kiganiro turabana cyane icokorwa kugira ngo ivyo twavuze bishobora gutuma urwaruka rudashika ku masezerano biranduranwe n'imizi. N'ubundi mpere kwa Pasiteri Felix. Pasiteri, mwatubwiye mwaduhaye uburorero bw'abantu bigenjeje neza haba muri Bibiliya, muratwereka ingene babungabunze ya ndero runtu bari bahawe n'abavyeyi kambere bisunze n'ijambo ry'Imana. Araheza Yosefu ashika ku masezerano aho bavuga mbere ko yabaye umushikiranganje wa mbere hariya muri Egiputa, yirinze nibi byagerageje kumuhungabanya. Mbega uno munsi mugerageje kuraba indero runtu mu rwaruka, nibiki mwamubona bituma itituka mugere na cyane muhere mu nzu y'Imana muje no hanze, hama nibiki mwamubona no munsi bituma indero runtu itituka? Murakoze cyane. Duhereye mu nzu y'Imana, urwaruka ni ibyizigiro, urashaka guta ibyizigiro, urashaka guta ibyizigiro, ni bakibagira amasezerano basezeraniwe n'Imana. Iyo rero isezerano ry'Imana, Imana ikora ku mwanya kandi ikora ku isaha yayo. Iyo yagusezeraniye, isezerano rashobora kumara n'imyaka n'ibiri cyangwa umwaka. Rero abajene buno munsi nibihangana, igishaka kubakura mu buntu ukwihangana guke. Arashobora kuba ari mu masezerano, merci arashobora kuba ari mu masezerano ugasanga ariranze, akavuga ati vyatevye, agashaka kuca yibako. Rero noneho rero cyo nobwira umuntu amaze kuba mu masezerano y'Imana nuko yo kwihangana, akihanganira ibishaka kumukura mu masezerano y'Imana. Dufate nk'akaroro ari nk'umujene w'umwigeme, ashobora kuba yarasezeraniwe ukazogira mariage, bigateba umwaka umukahera, uwundi ugahera, ibiri gahera, akaca hatangura kuza abahungu bashaka kumucisha mu nzira mbi yo kumusambanya cyangwa kumucikiza. Nabo rero yatashize umutima ku ijambo ry'Imana yigishijwe, usanga ivyo bimukuye mu buntu bikaca bimushira mu nzira mbi, na ya masezerano bigatuma atayashikako. Rero ivyo rero byotuma rero yihangana. Tubigisha kugira bagume bihangana, barindire isezerano nk'uko Morodekayi yarindiriye isezerano ari ku irembo ry'ibwami, mu nyuma bagateba bagashika mu rugo ibwami. Yarindiriye igihe kitari gito ari ku irembo, baza bamukubita imigere basubira, ntiyataye ibyizigiro ngo sinshobora gushika imbere ibwami. Yarihanganye arateba arashikaye. No musi ngerageje kumvuruza goti urwaruka nirugumane ibyizigiro, rugumane niyo ndero gutyo ntirutakaze amasezerano yakazoza keza. Ntirutakaze amasezerano yakazoza keza, kuko abarundi bari amaze ngo urahemuka ngo mu mwanya ibigori bikaca vyera. Kandi Imana nayo ngo ivyumviro twimvira ko ngo ni vy'amahoro gusa. Tumvikane ko umwe wese afite amasezerano yo kumererwa neza, na cyane iyo avyitwayemo neza muri ya ndero runtu. Ego kabisa. Riyo Pasiteri avuze ati uno munsi hari byinshi bituma urwaruka gova amasezerano, ariko iyo bavyihanganiye mu nyuma biragenda neza. Mwebwe nk'urwaruka, wewe ubona hari biki bituma urwaruka hanini ruva mu masezerano canke tutagaze ndero niki ushobora kuruhanura? Ego murakoze cyane. Hama jewe nk'ukuntu ndabibona urwaruka rwo mwino minsi, ikintu gituma bata amasezerano bigatuma bisanga na yandero runtu umuntu yayitakaje, hakuru birava ku kintu cyo kurambirwa. Ugasanga umujene ararambiwe n'ubuzima bivanye n'ukuntu abona abajene bagenzi we babayeho, akaca ashaka kubaho
mu buzima nk'ubwanaka cyane cyane rero ku kintu abajene gituma benshi bisanga batakaye ku kintu cyo kwigereranya ntamenye kuvuga ati jiwe ndi mu buzima ubu nkwiye kubahagararamwo neza mpaka kugeza aho Imana izovugira ijambo ryayo nk'Imana na cyane cyane nk'uko Imana ikora ivyayo nk'Imana nyene. Rero turiko dusozera ucugira ko unahanura urwaruka rugenzi rwawe kugira ngo dusozere nizihe mpanuro rutekerera mujanye no kumira kwisezerano cyangwa kumira ku ndero kugira ngo uzoshike kwisezerano. Ego murakoze cyane hama jewe nk'ico nahanura nk'urwaruka bagenzi banje icambere kimwe uri umujene ukwiye kwigirira icizere ukigirira icizere nyamba hari Imana yavuganye nawe canke nyamba hari aho ushaka gushika ufise intumbero ukigirira icizere ukavuga ati jewe nkwiye kuzoshika haa biguma vyoroha cambere ukabanza ukavuga ati ubu ngira ngendere mu nzira y'Imana ikindi ugakora bivanye na vision ufise ukavuga ati jewe nshaka kuzobiki nkeneye gukora guca ikindi nubwo vyokwanka ugakora bikanka ariko burya amaze gutahura yuko ubukomezi bw'urugamba bw'umuntu bwerekana ubukomezi bw'intsinzi yiwe na cyane cyane ko abarundi babivuze neza burya ngo witonze amira ibinoze na cyane cyane ngo yihuse yavyaye ibihumye nico gituma rero nk'umujene uriko uratwumviriza no guhanura kwigirira icizere ikindi ukihangana ugakora ibintu vyawe wihangana. Urakoze Lionel Pastor dusozera hari impanuro motekerera urwaruka muri bibijanye no kuzigama indero runtu rushoye gushika ku masezerano rwasezerano n'Imana. Yego urwaruka nkuko umujene abivuze ruracika intege hakiri kare rucika intege hakiri kare ukarambirwa ukavuga ati karabaye kandi bakigereranya nkuko yabivuze ati nshaka kuba nka kanaka kandi kanaka uko yabaye ntazi ukuntu yabayeho rero nico gituma abajene biki gihe nimba bashaka kugera aho bashaka kugera bo kwihangana akihangana maze bagashika kuri ya ntumbero naryasezerana Imana yabasezeraniye bataravye ngo kanaka ngo ameze uko ngo bace bashaka guca mu zindi nzira zitemewe n'amategeko cyangwa zitemewe n'Imana. Uno musi raba abajene bino musi bamwe bamaze kwiheba cyo usanga bari bashaka guca mu zindi nzira zidashika n'ingoga urumva bashaka ibintu binyaruka ibintu vyihuta bashaka ibintu biza n'ingoga ntibashaka kurindira kuko ubu turi mu iterambere rinyaruka arabona nk'umujene afise nk'itaci kameme nk'itaci nawe akacashaka yironke n'ingoga kugira yironke rero acajana zanzira z'ubusambanyi ari nk'umwigeme ati urumva muhungu dusambanye aharavampa ino taci rero tuno bahanura bogumye indero burundu hanyuma gumye indero runtu bazoshika ku masezerano Imana yabasezeraniye. Urakoze cyane bose nuko tubashimire cyane mu batumire bacu dushimire kandi n'abariko baradukurikira muri kino kiganiro indero runtu. Ikiganiro indero runtu yo cuno munsi cyane ko kibayagira kugene ugwaruka go zigama indero runtu gutyo bigatuma rushika ku masezerano y'Imana. Ni kiganiro cyariko kiremeshwa na Jewe Innocent kubwa amanari kumwe n'abatumire babiri Nduwayo Felix n'umukozi w'Imana mu shengero ry'urutare gibuye. Pastor Nduwayo Felix ndagushimire cyane kwa witavye buno butumire nzera ko no hanyuma ni nabikora ko muzosa ku Twitter. Yego murakoze cyane gose turabashimiye. Murakoze cyane. Umutumire agira kabiri yari Ningabire Lionel nawe ne n'ugwaruka mujene yamenye Imana asenga mishingiro ry'urutare gibuye. Lionel wakoze kuntererano wakoze no kwitaba kuri muri kino kiganiro nzere ko ni naswara kukwikora ko undi munsi uzonyitaba. Asha murakoze cyane niho turi umwami Yesu ashishikare kubahezagira gose tuzobitabira. Murakoze cyane ntaco nokora atari ukubashimira reka nshimire abakunzi b'insambirizi imbonesha kure buntu ejo ry'ubuntu n'ivyizigiro mwese mwakurikiranye kino kiganiro kikaba cari kiremeshejwe na Joe Innocent kubwa ikindi kiganiro naho butaha.